ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe mu wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe muri kumwe nyene na Nimbona Irene asanzwe bategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nabategura ikiganiro kivuga nti mbega ni gute worongora umudamu yibungenze. Uyu munsi naje nibungenze washa. Ni gute worongora umudamu yibungenze. Abagabo benshi ndetse abarundi benshi baracari inyuma mu gikorwa cyo kurongora, mu gikorwa cyo kwenda baracari inyuma gose. Bivanye rero n'abambaza ibibazo, niyo mpamvu shima kugira gute gukora ino video. Hari abagabo benshi barako barambaza ati nukuri kw'Imana jewe ntavyo nzi, jewe indongoro nzi nukunda umugore agaramye nanje nkamuja hejuru. None ukundi kuntu nokora kugira ngo ndabikore neza yibungenze nobikora gute? Ati nobikora gute, vyogenda gute kugira ngo ndabikore neza? Kurikira ino video rero ndabikora live. Iyi ni intebe nza gukoresha. Ndakoresha ukungene ndabereka ama position agera muri 5 yogufasha kugira ngo ukorere uryoherereze umudamu wawe mu gihe yibungenze. Kandi mwibuke neza yuko umudamu yibungenze ariho agira ibyishimo birenze cyane, kuko kujya kumurongora hariho imisemburo agenda asohora bigatuma agira ububobere bwinshi ku buryo abadamu benshi bibaza ati mana yanje mbega je nzosubira gutwara inda ryari ndyoherererwe imibonano mpuza bitsina. Kandi iyo umugore yibungenze agira urukundo rwinshi, iyo atahuzwe umugabo agira urukundo rwinshi cyane ku mugabo cyane. Hama rero nagenda babwira nti iyo umudamu yibungenze agira ibice bitatu, agira ibyiciro bitatu. Iciciro ca mbere ni kuva ku kwezi kumwe gushika ku mezi 3. Aho ni muri ca gihe aba ari mwirekwe, aba aciragura, abadahwa, ico ni iciciro ca mbere. Igiciro ca kabiri igiciro cyo kuva ku mezi 4 gushika ku mezi 6. Ahinda ntibirakura, bimwe vyirekwe biba vyagabanutse, biba bisa n'ivyaheza. Ntuka ari umugore akomeye ameze neza yishimye amaze gutsimba nyene kuba afise iyo nda. Yari imibonano mpuzabitsina muri ico gihe iramuryohera ku rwego rwo hejuru. Iciciro ca gatatu ni kuva ku mezi 7 gushika ku mezi 9. Rero mwabagabo mukurikirana ino video, abagabo abagore mukurikirana ino video mpaka irangiye kuko ngenda bibereke live. Abagabo benshi rero bazi yuko ari kuryama umuntu akagarama hanyuma nabo bagahubagura bakazaguhabagura bakirenganira, ariko suko ku mudamu yibungenze. Ibyo mubimenyere kandi mubyumve. Hanyuma nongere nsabe ikindi naco, abarundi mukundane please, nukuri mukundane pe, mugire umutima w'urukundo. Umuntu ariyumvira akavuga ati reka nkore kino gikorwa, kuko abazokurikirana ino channel yanje bazohigira byinshi bijanye n'ingo, aya ma divorce agabanuke, kuko mu ngo ndababwa ko ahurikiyemo ibintu byinshi. Ahurikiyemo ubutunzi, ibi bintu byo kurongora byo kwenda neza biratuma abagabo n'abagore bagira ama divorce, kuko umugabo agenda hanze guhigayo ibyiza, guhigayo abantu bazi babikora neza, umugore abimenya ikaba induru, akabagize gute, akaba yahukanye, divorce nayo ikaziherekeza. Ariko mu gihe muzokurikirana ino channel yanje, ino YouTube yanje, tuzohigira byinshi, twigishanye. Abakeneye ubufasha bw'impanuro ndabakansaringe, abazokurikirana ino channel bazohigira ibintu byinshi. Ubutunzi buronona ingo z'abandi nyinshi. Umugabo yajanye ubutunzi hanze, yajanye amafaranga y'urugo hanze, bikavamo divorce. Ariko iyi ingo nizaba zimeze neza, zindi zaba zibana amahoro n'ubwumvikane n'urukundo, ubwo rugo ruzaba rumeze neza, societe ibegereye izovyakira neza,
intara bavamo ibibe neza, bigira n'ingaruka nziza ku gihugu, bigira n'ingaruka nziza ku masengero. Abazokurikirana ino channel bazohigira ibintu byinshi cyane. Rero ndabasabe munshigikire, ushitse ngaha afyonde subscribe, like, abihereze n'abandi kuko barabikeneye kandi bihanze abantu benshi. Rero abagabo iyo umudamu amaze kuba yibungenze kirazira kuza kumuryamako cyane, kuko ugiye kumuryamako cyane uzoba uriko urababaza umwana, iyo mu gihe uzoba uriko uramushirako ibiro byawe byose. Rero position yo koroha ku mudamu yibungenze inda imaze gukura, kuva ku ico gihembwe ca mbere, kuva ku kwezi kubusha ku mezi 3 naho wobikora umugaramye ko nta kibazo, uko inda ntibirako. Mugo kuva ku mezi 4 kuduga no guhindura position, position ya mbere arashobora kuryama ku mudamu akaryama nk'uku. Position ya mbere umudamu ashobora kuryamira urubavu, akaryamira urubavu. Amaze kuryamira urubavu nawe ukamuturuka inyuma, ukaza ugaturuka inyuma nimba duza akaguru ukabikorera aho inyuma, ukabikora ku buryo utamuryamika ko bya biro byawe, cyangwa ugaturuka ngaho imbere uravye umeze nk'utamuryamako, naho nyene ukabikora. Ni position ya kabiri. Naryamiye urubavu nawe ubikore, nimba duza akaguru hanyuma ukakora. Position ya kabiri ushobora kumuja hejuru, mu gihe bitagize gute bitakubangamiye ukamuja hejuru. Umugiye hejuru ugakora, ushobora kumuja hejuru. Aha urumva yuko yanda itazoba igize gute ibangamiwe, ukamuja hejuru ugakora ibikorwa. Ushoboye no kuyinyongera ukayinyonga, cyangwa ukaja hejuru. Iyo ni position ya gatatu. Umeze uku, amaguru yiwe ari ino, ukabikora neza warabye ku maguru yiwe. Iyo ni position igira gatatu. Position yindi nayo ya kane, fata ubikore wafashe ikintu nawe aje inyuma. Habisigura ko nafashe nk'intebe, nawe akaja hehe ngaho inyuma duhagaze. Murahagarara hanyuma ugafata ikintu nawe akabikora ino, kuko urabona yuko yanda ntazoba ndayibangamiye. Akabikora neza. Position ya gatanu nuko ushobora kunama. Inda yanjye ndayifise, hanyuma nkunama uku, hanyuma nawe agakora ibintu bikagenda neza. Ushoboye ukagira gute ugakora akazi neza, ibintu bikagenda neza. Kiretse rero hari abantu bavuga ati none haragera igihe umuntu areka kugira gute kwendwa. Mu gihe utabibujijwe na muganga, mu gihe mutagane na muganga ngo abikubuze, ni kawaida, ni ibintu biryoshe. Naho wobikora uhejeje kubikora kazomba nibise ukagenda kuvyara, nta ngorane. Ariko kenshi mukunde kuyaga, mukunde kuja kwa muganga, kuko hari abantu bafise imibiri itandukanye. Hari gushobora gutwara inda ikakumera nabi ukagwaragurika. Mwihutiye kuja kwa muganga cyane kugira ngo mumenye uko ubuzima bwanyu bumeze cyangwa uko mukwitwara. Mu gihe batabikubujije, ikorera akazi kabisa neza. Ndahamagara rero gukunda ino channel ya Nimbona Irene kuryosha Show TV, sidasiye no kuryosha ingo zacu. Hama ndafise ikindi naco ndahamagarira no kunshigikira, abakeneye no kunterera banterere, kuko ibikoresho mfise ntibimeze neza.
uwumva ko yontera impunga arashobora kunyakura ku nimero zikurikira +257 69 65 69 14. hanyuma turabafitiye imiti ituma abagabo batarangiza vuba, imiti y'amazi, amavuta y'ibihere, urubandu, amaribori, amatashi. Byose mutwakure kuri izo nimero 69 65 69 14. Ndabakunda cyane kandi nanjye ndabasabye munshigikire, haba mu buryo haba mu ntererano, byose birakenewe. Murakoze cyane.